tujya gukirira hanze dusigarane na mukuru wanyu ico twivuganye yego aho basha Fara. Sa? Ndira rero. Mbwira. Aho nyene no kunyene. Ukunyene iki? Mama wawe arageye amasaha atarataha. Kandi yiri watari hari. Kuri sinzi byamubaye ku munsi. Naye handi byaba arimo mbadabizi kandi ntibiba kenshi. Mwana. Sa? Jewe. Nibone ngo sinaje kubaraba cyane igihe papa wanyu yapfa. Nuko mama wanyu atigeze atworohereza twebwe avukanye ba papa wawe kandi yavuga ngo ntacyo tumaze Cyao sindagutahora na gato nzi yuko mwamaze kuduheba papa gapfa ntiyagiye n'umuntu numwe yiyumvira kuza kuturaba kandi muzi ko turi amaraso yanyu twarashonje turabura numwe adufasha kandi namwe muhari Kibondo ndakubwiye ndako ntagize kugira ngo numvishe mama wawe ko noshobora kuza kubaraba ariko nabyo yifuza raba ndakubwire ko naha naje kubera nacijaho ahi wanje namutelefone ngira Imana rita cyandamubwira ko njanza uno munsi hanyuma mbwira ngo mwarimutse nico bituma byangoye n'ingene nshobora kuhatora tonto je ndakuze mugabo muri ivyo vyose nta chance simbona hano hagarara gusa kimwe gusa womenye nuko je natuntuye umutima na mama wanje yatuntuye umutima gusa jewe ibyo nabonye nari namubwiye yuko nzomara iminsi 2 ngaca nduga igihango urazi ko ari hafi kandi ariko bivanye n'uburyo umuntu aba afise none hera ngo nivyo nari gukora sinabikoze kubera ko niriwe ndamurindiriye umunsi wose uti ivyo nyene wumvise ni kuri utegereza kwimuka Jeze shobora kwemera ko tuguma tuba mu rujya muri uko bigenda ko dutegereza kwimuka none kwimuka n'ibintu wiyumvira ubwo nyoko tuvuga uti ndatekenda giye kuya canke no kubera wumvise wa mugenzi wawe Sicilia yagiye ugoma kucumusanga emwe nawe rero napfuye kumubwira yuko nifuza kuva hajya ahantu basharambwiye ko hari inzu ruhande yabo yarambwiye ko hari inzu naho batayigiyemo ngo inzu nziza ngo kandi y'amahera makeya ariko rero tutayifashe kare tuzosanga bayidutwaye hewe jewe ibyo bintu muvyo naharuye urazi yuko mu migambi amafaranga y'inzu bitarimo ahubwo gusa reka tunywe inzoga tugende kandi rero ugomba niba kuzana n'inyama wirire ndazi yuko zitagwa nabo zikunda reka nta nyama ngikunda zarananiye oya reka uragira ariko nibapfe kumpakama veterineri rero gari biraryoshe vrema kubona mukora muri ekiperasha reka shareka nk'ubu yamutera ekipera sinari kukubona udahari ekipe byogenda gute aya nivyo koroha kabisa cyo gituma ndakubwiye nyene ntibiraryoshe yego vrema reka burya hajya ko mbona umenga fara ntashaka kumbwiza ukuri burya by'ukuri azogaruka kuri kajya kazi ibintu bya faraje fara n'ukuri yampindukanye bosigaye rundi muntu nawe neza ubu nundi muntu ndakubariye kuko fara nta kuntu ari kugenda tambariye ko agaruka canka atagaruka nawe yagiye atakubwiye none mana yanje none sinakubwiye ko ndindiriye apere yiyo kugeza ubu ntarigera mpamagara ahaje numiwe basha fara yagize ikibazo nyabaye sinokubariye jewe sinzi ibyiwe ubonye bisigaye bindeye mugare ndakubwiye
bintangaje vraiment je natanguye kuyibona kuva hajya kijya giharo nk'akazi akabimpisha nyine neza nzi ngo azoba umugenzi wanje gushika gupfa mugabo abantu barahinduka Fidesi ni hatari ariko nta kundi Yego. ndashaka tugira gute nuko nyene no kuvyakira mwakira uko nyene n'umugenzi tumwakira nuko no kumutunguko ariko rero nubwo biruko programme yeje ntuzoyiheba mweme ndukuja gutesa reka mbadirabira neza muwe aje nawe ndumvura yikani reka sije nzobona harageze bisa rero shari sa kibazo ko ariko ikintu ndiko ndiyumvira bari hamwe atogaruka gukora kuri kajya kazi wumva gute nciye nza gusaba nkayikorera nkamusubirira ukazura kerebuka uko nyene ko vraiment ndiko ndavyiyumvira uzoce wiyizira tuvugana na boss yikorera akazi none gashavye ugenda gute numva ashaka gukora hamanike uraza shahu wikorera nugukora shaje ubona ntakora nk'umusazi kandi atashe tubuze muhira suko nzi ico ndondera na cane cane aho uzi ko naguze parcelle mu cara oya reka kumbe wemwe nyima murajya mahera rajya shaje nibaza yuko utaguye murajya mahera abavyeyi bakoma induru ngo nimanze nigeko nyimba bara basofye aho uwo mbona kwimbira ngo ndakantu kagahimbirisha ni sawa umva rero papa Fide urabizi ko je ntahora ndakugora urabizi ko ndinze fata uwo mwanya nkagusaba ikintu ko kiba ari ikintu gikenewe nukuri ndagusavye unyumve kandi untahure urazi ko nakugora niba utavyikuyemo umva rero umva ndakubwira numpa umwanya yenda vyiyumvire hama nze ndaguhinyisha sivyo none ndabwire papa Fide nta birebire vyo kwiyumvira bihari jewe ico nzi nuko amahera ahari nukuri nta bintu birebire nariryo utari hirya mwana ngo atangure ishuri je ndazi ko amahera ahari nta birebire wiyumvira nukuri ari wowe uratanguye ndanze ko abagore mugoye ariko mumeze data wanje nibe nkuko bigomba siko none hama rero ucurondera Sisiri mu telefone umubwira arondere wa muntu yamurondereye iryanzu amubwire ko natwe tugomba kwimuka vuba siko none aho rero none ubaye zoce biba ningoka sawa rero ndarengewe reka nje mu cyumba nduhuke niyaza arampamagara amaraso ndabizi wagenda uruhuke niyaza ndakuvyura ngira nanje ndondera ibyo gufungura kandi ndazi niyaza murayaga ubwo ico mbonye co ibyo bamuvuga ko niki te muvuga ko ibiki kandi nkaho usanga waje kubwira uramutuntuza umutima yari yamaze kumererwa neza uwatangwa wanafise kibona sawa tubwire ngo urakuze uzobona ko ibyo wari wizeye atari byo uzobona reka nigire navuga simvura Gotta take a little time. Shimye kutari kurafungura. A little time to think things over. Akababazi. I better read between the lines. Sasa wicwa n'inzara shushu. In case I need it when I'm colder. Shimye kutamona gafanta shushu. In my Nje life, twabe ndagwindira amavuta. there's been 100 campaigns. Sasa kuna kukunza nzi kudufisa. none rero wangu tubona Shani. ngana wetura Baje ko ntiyi. Abagenzi bawe babongere. ari bego mudafungura n'amagati oya ntanaki baretse barindiriye
Akayabagu. Shira ndagutamira. Miti. Namuze agafana turabongera kandi. Kandi abishimiye cyane aryohewe. Yego. ati turaryohewe Bifa. Bon. Barafite umwanya tuganya tsakumva tujandi hantu tutari muhira. yego n'umuseke baje biteguye kubera nyine barahera Shiri. Abagenzi bawe ndaryohewe cyane. Ndahimbawe. abana beza cyane Ndifuza ko nejo na hirya y'ejo turonse umwanya turahurira ngaha tukazabaza kuturamutsa. abakunda ku musenyi Sawa? Karibu kandi sivyo? Ntimuze mwitinye nawe muhaca gutya urashobora guca ukaramukanya sivyo? Ntimuze murengane mutaje kuramukanya nawe tuba twahanye gahunda ko ndi ngaho ushobora kuca Yego mesi. nzobifira cyane Nta kibazo pre. ndaryohewe turaryohewe Ko turaryohewe. bose nk'ubishusho kugenda n'abagenzi bawe nifuza ko ijambo byabaye kenshi karibu mutama ku meza mpejeje ndazi yuko hari utwo ukeneye gukora imbere yuko utanuka mwaramutse karibu ngaha mucara mwaramutse amahoro yego n'amahoro mbe none uno munsi wo watsindukiye hehe ko mbona urabona ko ejo tutaganiriye neza wambwiye ngo wari urusha ari ndusha rwose nari nzi ko tuzinduka turavugana kugira ngo ngende hakiri kare aho nivyo wanje ntivyoroshe nguma niruka n'ubuzima urabona ko n'ubuzima bugoye burya rero nazindutse hariya twahora tuba hariho umuntu yari yaranguranye udufaranga nca ndamubwira ko nzogerageza uko nshoboye nkaturondera nkatumushira burya nitwo namuzindukaniye njamura n'ibintu bisamaza ugira narenze ko nteba eka nukuri nukuri mbabarire harya umuntu agiye ntagira ngo ndaje yemwe ko byangende kuko barira nako babariye kuva kera kuko burya je mba naraye ngiye nivyo yego mugabo rero nca ndiyumvira nti reka ndare kugira ngo icanzanye ngende kivuye mu nzira n'ubundi nivyo ubuzima buragoye ariko burya ni ukugira ngo umuntu nuko yomenye ingene abwitwaramo naye ahandi yo ahantu kuri ntivyoroshe aho ushatse kuvuga iki rero Gotta take a little time to think things over. I better read between the lines. You
in case I need it when I'm colder. Hey. In my life, there's been a heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now. I've traveled so Allô? Allô? to change. Ego nawe. Bo, narindi mu ntebe tu ndaruhutse. Aka kanya. Kandi twari kumwe buri mugwasho izo nkumbu ntizisanzwe. Asha niko meze nanje sha inkumbu ntihatari. Ubu ivyo vyerekana urukundo rwa vrai. Ego atagihindutse nafise akazi kenshi kagabanutse cyenda kurondera. uti nshaka kuvuga iki reka ntacyo nshaka kuvuga mugabo gusa jewe ejo warambabaje cyane ko wari uzi ko ndagukeneye cyane wari kwigora ukaza ariko none ko nakubwiye uko byose byagenze nkakubwiza ukuri nkakubwiye ko no ku munota wa nyuma nagarukiye aho hiyo mpamagara n'umukomisiyoneri nawe natumye inzu hariho umuntu tubana yari yayintumye uwo mukomisiyoneri ayampamagaye ambwira ko yayironse nivyo ariko arambwira none ikindi ushaka ko ndagusigurira n'igiki nabirebire tuvugana wenyene waranyibwiriye yuko ubuzima bukugoye arico gituma utakiboneka ubwo ko ntibugoye jewe gusa nibaza yuko ivyo atari vy'ubu gusa ivyo ni vya kera sa yego ubu rero ndagutahuye ndatawe cyo bashaka kuvuga hajye hose uzunguruka wicisha hariya na hariya ushaka kugaruka ku vya kera ngaho rero jako uvuge ha mu ruhu erega nyene nico canzanye kugira ngo tubwizanye ukuri vuga nitwoguma mu gipfungu tugumiyo abana y'amaraso yacu ntitubimenye no babamenye bakuye he mudashaka kubabona umviriza ibintu biteza guhinduka bene wacu baniko bantumye ahubwo iyo muza ibintu bibwirizwa guhinduka ubu harageze ko mubihindura murabonye yuko ariko mana yanje muranye ko mvyuye umutwe ubu mureye mugira muze mbeko mutabihinduye ngikenye si wavuze ngo naco tumaze ubu rero mugira mu kimare ariko mana yanje mutama nimba wazanywe n'ibyo ndagusabye uhaguruke wigire jewe nta vyakera nkeneye ko bigaruka ngaha ntavyo nkeneye aho urivugana Kumenga uri mu nduru. Shirindira gato numviriza. Ngomega muri saro hari biye. Vya vrai? Rindira turasubira kuvugana mu kanya. Tonto na papa na mama bariko barashwana. Tonto. Sinzi vyari vyoshira rindira tutakubwira hanyuma. Naje ntavyo nzi. Hingenge ndende kumviriza vyari vyo ndakubwira sivyo? Okay. Baza kumbwira ivyari vyo. Bite bihari wabonye gute? Byoroshe nyene nanjye narazikona bitoye. Jewe ikitegera cakanye cyane ni muganditengera domana make yingira. Ndaditego. Aba Kevin wonyaru. Keve kafina cyane ngiya mugafata nkiriki. Sha wapi? Mama na Faraburya ntibafyinisha abana. Hano tubona uko twabaye mu buzima bugoye cyane ku buryo ibyo gufyina bitabaho. None byagenze gute niko yapone atakiriho? Sha ni birebire gusa turashimira Imana burya yadukuye ubu kamame mico twifuza cyose je na Kevin turakironka. Ni sawa. Urana ko aje bane dushira muri prive. Turindiriye gusa uniforme. Mene kugira nayikaye tuzoya tuyaronke. Byari ngorane. Bama batwirukanye no kwishuri. Ntumbwire yo porekwe ni uvuze ko Imana y'inziza n'ukuri. Jewe nakuze neza naco nigeze mbura mugabo ndazi ko bigoye ndavye abandi bana ingo abafise ingorane birambabaza cane.
Diya twavuganye na wa mwana araza kuza kuntora anyereka iwabo dutahe rero dufungure hamaje ca nduhuka gato saa 9 zigeze nzoba ngiye. Aha wizeye ko mama na Farabo kwemerera ukagenda. Urazi ko ibyo kwiyenzeje batabikunda kandi batabishaka. Mureke agende amenyane n'abandi bana ariko Keve ugumye ugoyana ndazi ko batakwemerera. Sinataye umwana arafina cyane. Zawadi ya bahe tutaza kumbapi. Umviriza Cecile, imyaka yaciye ni myinshi. Gushika ubu twarakwihoreye turakureka kugira ngo turabaho ubwenge bwawe bugera. Ubu rero mwanzungurutse musanga nta bwenge ngira mwasanze ari kijuju. Aho wavuye yuva uje kuntukira mu nzi wanje ndagusabye nimba arico cakuzanye uhaguruka ugende nta mwanya afise wo kuvugana nawe. Ntahonja tudatoreye umuti ngorane ziri ngaha. Ntahunja je nta mwanya afise wo wewe nyene urazi yuko bitesoni kugira ngo abana bayoberwe base wabo. Ivyo ntibigasubire nibihagarare. Mbenda kubaza mbwira wowe waributse kubwiza abantu kuri ko Keve ari umwana wa butoyi. Sa ma ivyo numvise nibiki Keve ari dusangiye papa ndagusabye umbwire ivyo bintu ma bishoboka ma reka kunama mbwiza ukuri umutima ugira uncemwo tonto ivyo ntibishoboka ivyo mvuze sivyo tonto ivyo ntibishoboka tonto. Nguyu mama wawe nabikubwire jewe narinzi kuri umukobwa ukuze yayikubwiye kuva kera mugabo nsanze umengo mbwira ma ariko Gasperi nabantu bari tampenda uracahuza gute na Maria burya abantu bose yarabikuyeko. Mama wanje ngo Sisiya niwe umugenzi w'ukuri afise burya narafashe nakanya ndamwicarika nk'umugenzi ngira ndamubwira ibya butoyi na Sisiya yarandahiye gupfa byemeye. Aha rero Sayimana bimwereke bebasha cengera duhuza ko ntinjira mu buzima bwiwe ndamurondera ndamukeneye canke dukumburanye yego kandi urazwi mfise akazi kenshi nta nakanya ndoma iyo yamyambwira yuko numwimutse ngashaka kwimukira iyo Sisiya yagiye ahubwo bameze kumwe ariko urazi Sisiya kwemera gufashwa n'umuntu ngo numukwe wiwe ataranatwara n'uwo mukobwa wiwe abantu bose basemerera ariko kubera ayo mafaranga ntiyumve. Aho rero ngo si wa mbere abeshe nawe rero ntashira agati mu ginyi hajya ngo azomurongo ashi yego ewe Kayita nawe aho utambeshe ivyo bintu bizi gute ingene ubimbwira nyene umengo niho waruri umengo niwe nyene bikwibwira none sinda uzombarira iri Gasperi abantu burya batanguye kuvuga ati ruba rurusaku baba babizi. Hewe cenya ku seze ngende kuko ndabona amakuru ufise ko ari menshi cyane yego kandi niyo kugira Maria raje hawe ngira avuye wanje ihe nguru rujya ruregaguje